Umva TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, uno munsi kuri Dawa TV Burundi twatewe iteka aho twarose novuga umushitsi adasanzwe. Ntarandiriye nagomba ndamusabe mukanyisase atwidondore ndetse atubwire nico yobajejwe mu mirimo yiwe ya misi yose mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Naam, basi alhamdulillah, jewe ku mazina ndi Hitimana Isa Omar, nkaba ndumuvuga butumwa umwe mu bavuga butumwa bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, akaba ari mu mugwi witwa Ulu Dawa inshallah. Na murakoze cyane Sheikh Omar, murahawe ikaze hano muri studio ya Dawa TV Burundi. Tukaba twimviriye kubatumira kubijanye n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane tugiye twumva hirya no hino nk'aba bantu tuba tudasangiye kwemera bagenda bavuga bidodomba. Tukaba tuzi yuko atawukekeranya ivyo bibazo muba mufitiye inyishu. Tukaba rero twashatse kubahamagara ngaho muri studio kugira ngo mutange umuco kw'ivyo bibazo. Basi nta kibazo alhamdulillah, ku byo bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala buza kudushoboza kwishura inshallah, turaza kugerageza inshallah. Murakoze cyane. Tutarandiriye twagira tuje ku kibazo cya mbere, aho abakirisu benshi bakunze kumva umenga bariko barikiranya Yesu sinzi umwanya umwe bakamwita Imana, uwundi mwanya bakamwita intumwa y'Imana, uwundi mwanya bakamwagiriza ibintu byinshi twumva bagenda bamwita. Mbega se Sheikh Omar, urashobora kutubwira uwo Yesu ninde, yarafise mission iyihe canke se yoba yatumwe n'iki n'uhoraho ngaha ku isi? Basi alhamdulillah, muri make nkuko mutubagiye ikibazo cy'ibijyanye na Yesu, icyo yaramaze ngaha ku isi n'icyo yarari cyo ngaha ku isi. Uwo Yesu biragaragara neza cyane yuko twisunze ibyandiko biboneka muri Bibiliya, ibyandiko biboneka mu gitabo cy'Iranda Qur'ani. Uwo Yesu ni umuhungu wa Mariya. Yesu amaze kuba ari umuhungu wa Mariya, yabonetse ku bubasha bw'uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, uhoraho amuremye nka kujya yaremye abandi bantu bose, akarema Adamu, akarema Eva, akarema natwe bw'abantu tuboneka mu mibonano mpuzabitsina. Eka na Yesu yabonetse ku gitangaro gikozwe n'uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, amuremera mu nda kwa Bikira Mariya nka kujya yafashe Adamu amukuye mu vyondo. Na Qur'ani tubwira ngo akarorero ka Yesu mwene Mariya ni nk'akarorero ka Adamu. Iyo ni Qur'ani nyeranda. Ubu Yesu rero nawe Imana yaramuyemeye mu nda kwa Bikira Mariya, aravuka nk'uko abandi bantu tuvuka. Amaze kuvuka nk'uko abandi bantu tuvuka, Imana imuha misiyo yo kuza kwigisha ijambo ryayo ngaho ku isi, kuza gutangariza abantu yuko atayindi Imana ihari kwiye gusengwa uretse Imana imwe rudende. Ibyo nabyo biragaragara mu gitabo cya Bibiliya, aho Yesu avuga mu gitabo cya Yohana igabane c'14 umurongo wa 24, aho avuga ati ubutankunda jewe Yesu ntiyitondera amajambo yanjye, ati kandi ijambo mwumva si ryanjye ariko ni rya Data yantumye. Ubwo rero gusanga hariho abantu no munsi baza bakubwira ngo Yesu ni Imana ntibitangaje. Ekada kuva kera hose hari uwo bitakiranga kiri umwera abarundi bamusenga nk'Imana, hari uwo bita imigurumi kwibujumbura abantu baramusenga nk'Imana. Urumva, ubwo rero abantu barafata bakitiranya ibintu. Nabo rero reka dufate ko arabihenze cyangwa bahushije inzira, baza gufata Yesu bakamwita Imana. Mugabo Yesu ivyo yivugiye mu mvugo yiwe ni intumwa y'Imana. Sawa cyane, murakoze cyane. Tugomba tubandanye dusaba bariko bakurikirana Dawa TV Burundi, bafite wenda hajya kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo babandanye bakurikirana ibiganiro byacu. Urakoze cyane Sheikh Omar kuri iyo nyinshi uduhaye. Muri make je numva umenga Yesu muri byinshi tubwiye yoba yari nk'intumwa y'Imana, ntiyoba yari Imana. Yesu ntashobora kuba Imana. Oya, Yesu ni intumwa y'Imana, kuko amaze kuvuga ngo ubwa mbere sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimeze inzu ya Israel. No kuvuga yuko iyi Mana yamutumye niyo Mana ikwiye gusengwa n'abantu bose, niyo Mana yatumye n'izindi ntumwa zabayeho imbere yande ya Yesu. Wacyumbaza ati hariho niyihe mission nyamukuru yoba yarazanye Yesu? Yesu nawe nyine mission yamuzanye yarayibwiye abantu kugira bataza baramwitiranya cyangwa badahava bamwihendaho. Yesu ugiye gusoma ikigabane cya Mariko, ikigabane cya mbere umurongo wa
3:8 Yesu avuga ati tujya handi mu bisagara biri hafi naho nyene nigisheyo kuko ari cyo cyanzanye. Umva mission originale cyangwa mission special yazanye Yesu no kwigisha abantu abigisha iki ivy'Imana. Murakoze cyane. Mbega Yesu yoba yarasenga, mbe mu gusenga se kwa Yesu yoba yasenga gute? Yesu ugiye kuraba imisi yose yabaye ngaha kuri nosi, Yesu yabaye hasenga nkuko abandi bantu basenga, kandi ugiye kuraba insengo yasenga tugiye kwisesanura muri Bibiliya yasenga nkuko Imana yategetse abantu mu kwicisha bugufi, ari nayo nsobanuro y'ijambo Isilamu. Isilamu ni kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Yesu nawe mu gusenga yicisha bugufi agashira uburanga bwiwe hasi akubama agasenga Imana. Murakoze cyane. Turakunze kumva Sheho Mari bavuga yuko abayisilamu benshi baravuga yuko Yesu yoba yari shehe cyangwa se yoba yari umuyisilamu. Nagomba ndakubaze, hari ukuntu ko tuzirikana abashehe bakunze kuja I Maka bagahiji, mbese Yesu yoba yaragiye I Maka arahiji nkuko abisilamu baba babigira? Murakoze cyane. Yesu yari umuyisilamu, gituma yari umuyisilamu nta ntumwa y'Imana y'inkirisu yigeze baho cyangwa y'impakanyi y'imbangikanyamana, iyo ntiyoba intumwa apana. Yesu rero yari intumwa y'Imana, maze kuba intumwa y'Imana bisobanura ko yari umuyisilamu. Hama ucububaza ati none Yesu yoba yaragiye guhiji. Guhiji ni inkingi imwe mu nkingi zigize ubuyisilamu, kandi ni inkingi atari itegeko kuri buri muyisilamu wari we wese, ahubwo ni inkingi ari itegeko kujya abifitiye ubushobozi. Yesu rero arashobora kuba ari muri babandi batari bafise ubushobozi bwo gushika I Maka guhiji. Niyo mpamvu Yesu atoshobora kuba yaragiye guhiji. Twisunze na Bibiliya biragaragara yuko Yesu adashobora kujya guhiji kubera nta bushobozi, kubera guhiji ni inkingi isaba ubushobozi, amafaranga. Icyambere kugira ugira amafaranga, iyo umuntu amaze kugira amafaranga hari gihuza gusanga arugira urupango akubaka, imaragira n'akadeplacement, cyangwa ugasanga yahuye n'abagira neza bakamufasha kajya guhiji. Yesu rero ntiturabona ahantu yoba yarahuye n'umugira neza ngo amufashire ubwo bushobozi aje guhiji. Igituma mvuze ati iyo nkingi Yesu ntiyashobora kwishira mu ngiro ya hija nuko usomye igitabo cya Matayo ikigabane 8 umurongo wa 20 Yesu avuga ati mbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere bifise ibyari, ngo ariko jewe umwana w'umuntu Yesu singiraho kurambika umusaya. Ngo rero Yesu ntiyari gushobora kujya I Maka guhiji muvandimwe atararonka naho yokika umusaya, ataragira n'akazi ko kuryamamwo. Iyo ni nkingi rero itekereza ababosi, kandi umuntu kugira yitwa umubosi nuko abanza kuba afise basi naho kuryama. Murakoze cyane. Byumvikana yuko Yesu atabushobozi yari afise bwo guhiji kabisa. Je ndibaza yuko babandanya bakurikira bongera batahura inyigisho uri kurabaha kabisa. Ego, hanyuma tutarandiriye turi kwico nyene cyo guhiji I Maka, hari benshi dukunze kumva bavuga yuko iyo abayisilamu bagiye hariya I Maka guhiji baba bagiye mu kuzimu, baba bagiye mu bindi bintu, ngo sinzi baravuga ibintu byinshi, ngo babagiye gutera amabuye shetani, ibintu nk'ibyo. Mbese Sheho Mari urashobora kuduha umuco kw'iki kintu kugira ngo abantu batahukirwe ukuri ko ibyanyegejwe mu bijanye n'ijambo ry'Imana? Izo ni inyigisho zarenganye cyane. Enda abantu ngo I Maka ni kuzimu apana. Kubera iki? I Maka ni kimwe mu bisagara bigize igihugu cya Arabia Saudite, kandi iyo abantu bagiye I Maka uno munsi imbonesha kure ziravyerekana zikerekana abantu kw'isi yose bakabona ibikorwa biriko birabera hehe I Maka. Ikigira kabiri, I Maka ugendayo kuri passport, ufise passport ibana igihugu wavuyemo kikakugongera sawa, igihugu wavuyemwo kikaguha ugahabwa na visa yo kuja muri kiriya gisagara cya Maka. Sinumva rero yuko nk'umurundi yo kuba kwa kuvuga ngo I Maka ni kuzimu, kandi n'ivyangombwa byo kuja I Maka tubihabwa na leta yacu y'u Burundi. Iyi leta rero y'u Burundi nayo kuntu ndayizeye no kuntu dusanzwe tuyubaha nishobora gutanga vyangombwa byo kuja hehe ikuzimu. I Maka rero ni kwisi, ni mu gisagara kimwe mu bisagara bigize igihugu cya Arabia Saudite. Hariho n'abashiki bacu birirwa barajya gupagasayo, buri abantu barabibona nabo babagiye I Maka, amakuru boyaguha yose bavuga ati I Maka twarahaciye cyangwa twarahabonye. Hariho n'abari mu akize gisagara cy'Imaka bagiye gupagaza. Izo rero zari inyigisho zo gutakaza abantu kugira ngo badatahura ubuyisilamu kera. Kubera iki ubuyisilamu tubugereranya n'igiti camye ivyamwa. Akarorero par exemple raba nk'ibi vyamwa, ibi vyamwa ngaha iyo biriko birahishira abantu benshi babitera amabuye, igiti baragitera amabuye barondera ko ivyamwa.
n'ubuyisilamu rero nuko abantu benshi barabugwanya kubera iki ni icamwa ciza sibyo I Maka rero ni kwisi abantu barajayo bakahabona na Bibiliya yarahavuze cyane I Maka ugiye gusoma mu kigabane ca Mika kigabane ca 4 umurongo wa mbere havuga ngo mu misi y'iherezo umugwa uzosagarara ku mpinga y'imisozi utsimbatare ku yindi mirambi ushigwe hejuru y'indi mirambi ukanda amahanga yose azosendanisha ajya kuri uwo musozi amoko yose abarerana ati nimuze tuduge tuje I Meke Bibiliya banditse Meke bagize sinzi ko ari abbreviation bagize indome zibiri ni M na K ngo tuje ku mugwa w'uhoraho Meke urumva rero no mugwa w'uhoraho abantu bategerezwa kujaho kandi urumva ko ari n'itegeko ry'Imana inshallah murakoze cyane ndumva yuko Maka no muri Bibiliya hashobora kuba haboneka naho se boba bavyanditse babinyegeje kuri ubwo rero abakurikirana Dawa TV Burundi mutahure yuko bimwe mugenda mwibaza inshara ku bushobozi bw'uhoraho muzogenda muza murabironkera inyishu uko bukeye uko bwije gusa ico twosaba nuko mwokwama mudukirana ku bwinshi ego hanyuma Omar ndafise akabazo nagomba ndangirizeko kugira ngo turangize nakabazo kandi abantu benshi bakunze kuyibaza akabazo kajanye n'ukuntu babibaza yuko idini rya Isilamu ryo ryatangujwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinzi yuko ari byo nuko atari byo urashobora kuduha umuco kwico kibazo ivyo sivyo namba idini rya Isilamu ntabwo ryatangujwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu ahubwo Muhammad wewe yaje kuri nagura igituma yaje kuri nagura nuko hagati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'intumwa yari imbere yiwe ariyo Nabii Isa alaihi salatu wasalama hagati yizi ntumwa zibiri haciye imyaka myinshi imyaka 570 iyi myaka 570 no kuvuga abantu bari baribagiye ibijanye n'idini bari baribagiye ibintu bijanye n'amategeko y'Imana kuko iyo tuvuze idini tuba tuvuze amategeko y'Imana abantu rero bari bavyibagiye Muhammad aza gutorwa nk'intumwa aza gucagurwa n'uhoraho nk'intumwa ije kwibutsa abantu y'amategeko y'Imana ari ryo dini abatanguye imbere yiwe bari basanzwe bafise Muhammad rero yagarutse rumva we nk'umwibutsa aje kwibutsa iri dini iri dini rya Isilamu ryatanguranye n'ikiremwa ca mbere Imana yaremye kiremwa muntu ugiye gusoma ikigabane kiriboneka muri Qur'an ikigabane citiriwe abaroma surati Rumi akohera ku aya 30 Imana ivuga ati ati dini rya Isilamu niyo kamere ndemanwa Imana yaremanye ikiremwa muntu bivuze ngo umuntu yaremwe kisilamu ari nacyo gituma ategerezwa kuba mu dini rya Isilamu ugiye gusoma mu kindi kigabane ca 42 aya 13 Imana yibutsa Muhammad imuga ati ewe Muhammad tuguhaye amategeko nyene mwari rya dini mwiri dini rya Isilamu nkakujya twari twayahaye babanje imbere yawe ba Nowa ba Abrahamu ba Musa ba Yesu ati kuri ubwo rero hagarika idini we Muhammad umva rero ujya kubwira ngo idini ryazanywe ryatanguranye na Muhammad abayihenze cyane idini Imana yarishizeho igishiraho ikiremwa muntu eka mbere rero nibindi biremwa byari birifise nuko imbere y'ikiremwa muntu kibaho Imana kuko twe abantu twari inyuma yuko amajini aremwa amajini nayo yarasanzwe afise idini nyene uretse gusa ko uza gusanga mu biremwa hariho bimwe binanirwa n'amategeko y'idini n'amajini yarananiwe n'idini Imana itegeka abamarayika baza kurimbura iki amajini ariko rico ni kigwa tuzosubiramwe hanyuma tukagisobanura neza kubijanye n'amajini n'ukuntu yarafise iri dini inshallah murakoze cyane ako karakabazo kanyuma twashatse kurangirizako ego kandi ndibaza yuko mutanze umuco kubijanye n'ibibazo tubabajije nibaze Omar n'ikindi gihe Dawa TV ishobora kubatumira yuko muzoza mugashikiriza na cyane ku nyishu z'ibibazo abantu bama bibaza murakoze cyane kabisa kwa mwaduhaye ikaze muri no studio ya Dawa TV Burundi tuzogerageza n'ikindi gihe muzodukenera inshallah twibutsa n'abariko barakurikirana ni Dawa TV Burundi kugira ngo baze bakore sabone cyangwa subscribe comment gutyo kugira ngo bazoze barabona ibiganiro bibandanye bica kuri Dawa TV Burundi inshallah kugira ngo n'ikindi kiganiro kiri imbere gikurikira ikinya tuzogaruka gutanga hanyuma baze bakironke byoroshe inshallah ta'ala murakoze cyane mubandanye mukurikirana televiziyo Dawa TV Burundi mubandanye mwironkera inyungu cyane ku byanditswe kandi byanyegejwe cyane kubijanye n'ijambo ry'Imana
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.